burya umuntu niyaguha ikintu yihishije uzomushimire mwihisho, hanyuma umuntu niyo yaguha ikintu ku mugaragaro uzomushimire ku mugaragaro. Okay, sinzi ngene ntangura iyi video ngene intro yayo ngene ndayitangura mugani ngoma ntangure ndagarutse akazina banyitwa Nijimbere Dieudonné, karibu kwi channel Dieudonné ND. Ndizera kukomeye kumeze neza aho utuye hose, aho uherereye hose, uri mu Burundi, uri muri Australia, uri muri Amerika, uri muri Canada, aho uturiye hose ndizera kumeze neza. Ego ngo ati ivyejo bimara bejo, rero no musi umarize n'ivyo musi, kubera ivyejo bimara bejo. Ego ino musi ndanezerewe, jewe ndanezerewe mugani no musi ndanezerewe cyane kuruta, kubera hari ibintu ndabonye, hariho ngo amakuru fise. Ndiwone yavuze ngo ati nta makuru ngo afise, mugani jewe no musi ndayafise kandi amakuru meza, ndizera nawe wosanga uyazi, kubera hari abagenzi beza bashoboye kumbwira kumenyesha yuko hari akantu aho ikintu umuntu yankoreye biciye ku mukubito, naho nta wundi ni Fabrice. Renda ngo mashimire abo bantu, abagenzi beza ngaho muri comment bagize kwigora kwa bakandika muri comment bakambwira yuko Big Bro Fabrice aho yanshigikiye, aho nshimira ku biganiro biza biraca ngahe bijanye na One African Investment Fund. Urabona ibintu vyiza burya ngo ubikora urabihembegwa, aho ubikora biramenyekana. Urumva nanje ndabikoze kubera ndabikunda, kubera nkunda iterambere ry'igihugu, kubera nkunda abarundi, umurundi wese aherereye hose, kubera ngomba ko dushika kure kandi turi kumwe, kubera nta bundi buryo. Rero nanje nje ngaha mugano bwa mbere shimira Diana, Kevin, Miriam hamwe na Lovely Forest Hill kuba baragize comment ngaho bakambwira yuko ku mukubito hari ibintu byabaye. Nanje ndaciye ngenda kugira ndabe ivyabaye. Rero ndasanze utarabimenya burya ngo mavuga ngo ati uri umugenzi ukaba warabonye iyi video hanyuma ntumbwire, au uzi umuntu yariko aravuga hanyuma ugasanga turabenyana bafise inamba zanje uko nuko mbwa ntumbwire numva turabagenzi bameze gute. Iyi video ingenda ayikwereke gatoya canke Swift code transfer. Hariho umujene yitwa Dieudonné, ndamushimiye gose. Nama mbonagira ibiganiro nukuri ntawenze mugabo ndavye ukuntu aritanga. Dieudonné ukora ibiganiro I think ari muri Amerika, ndakwemereye imitahe ibiri. Wow. Fabrice. Wow. Ndakwemereye ibitahe ibiri. Bisigurika ati uzokurikirane kuri ntuzenya kuri umukubito canke unkominike, ndakwemereye imitahe ibiri. Kandi turagushimiye gose ukuntu uri kuritanga mu gutanga isiguro. Igituma ndabivuze Gaël nuko hari ikiganiro nabonye je yagize cyo gusigurira umuntu kuntu aba umunyamitahe. Rero yarabasiguriye ukuntu ronka iri n'Urwandi iyi ni dossier y'umunyamitahe, kuko ugize wire transfer canke ukagura imitahe uciye muri banki, ubutanguye urugendo rwo kuba umunyamitahe, ntuburaba umunyamitahe. Bica biba ngombwa ko wuzuza iyi investment act of engagement canke investment act d'engagement canke urwandiko rwo kwiyemeza kuba umunyamitahe. Ashwayi boy uyandi kona twakobera nezerewe kandi sinarinzi kari ibintu byo mbaye ko vyonshikira mugani vyanshikiye. Urumva nanje ndavyakiriye nshimira Fabrice kuvyo yankoreye mugani sindayibona. Rero ndakeneye kijya gipapuro kijya kidodo email yanje murayifise, ID yanje murayifise, ni guhindura hanyuma mukagira kijya gidodo mukandungikira kugira mfite kijya gipapuro cerekana yuko ibintu biri bien mena gifise, kubera inyungu yabaye yanshikiye ko kandi gushimira kuvyo wankoreye. Ndashima kuvyo uri kurakora, kubera ibintu uri kurakora ni ibintu kweri umurundi wari wese ashoboye gushigikira mugani. Hari abatabishigikira bivanye n'uburyo aho bivanye n'ingene batabitahura mugani. Buke naje ndimwo zoza nda postinga aho ibintu bigenda biragera aho ngene ibintu mugenda murabikora ukunuko kugira umurundi wese bimushikira ashobore kumenya ukuri aho kuri aho iterambere aho rigeze mu Burundi, kubera ubumwe buri kumwe natwe kandi iterambere ni rya twese. Urumva One African Investment Fund ni ikintu gikomeye cyane, umuntu wese akwiye gushigikira. Nawe ndakwibuca utara investinga nta wundi munsi ni no munsi, ivyejo bimara bejo. Rero kora mugani nanje saba
saba Fabrice ko yoduha iteka akaduha ikiganiro exclusive nkuko yakoze umukubito urahushura umuhushuro hushura none natwe uduha iteka uduhe exclusive interview nkuko horuyiha Juste Gaël kubera ndizera Frank the answer ari ready umubwiye murashobora guhura hanyuma ibintu bikagenda neza muzoba mukoze kandi mwakoze mugani nanje ndacakeneye kajya gapapuro ntiturayaga mugani ndashima ko washigikiya wanteye iteka wanshimiye kwa ama video azaraca ngaha ego kubera nanje ndabikora kubera ndabikunda kandi ndabikora kubera icano ni ibintu nyene jejwe ko ibintu by'abarundi umurundi wese amenya ibiriho biriko biraba ivyo ashobora gukora urukundo byose kweri bica ngaha nta handi ashurumva n'ibintu vyiza aka video gusa nyene kari ko gushimira urumva naka video gato arusanga kamaze nk'iminota 6 mugani iki kintu kizogumako mu bihe vyanje byose urumva n'ikintu hazokwibagira ego ni nkuko muhora mubivuga ngo ati burya iki gigega ntikiraba ngo ati ngo madini ubwoko uwuriwe oya no ku murundi wari we wese nkaca ndibutsa abantu yuko burya gwa gasore kuba yaragwaniye independence ntiyagwaniye ngo ati ngo madini au bwoko oya yagwaniye ku murundi wari we wese aherereye hose kubera twese turumwe ego iterambere n'irya twese ubumwe kuri twese hanyuma dukomeze tugenda tuduga iyo biriko biraja nta wundi azohabona atari wewe ego aka video karaka ndakwibutsa kugira subscribe like comment kubera bishasha bica ngaha ukuri guca ngaha nta handi naha nyene ntiwigunge ibi bintu rungikira mugenzi wawe nawe nyene kugira ashobore kumenya ukuri aho kuri kubera nta handi naha tuzosubira kubona niyo twabonana